Jesse nibaza yuko collabo ari cyo cyerekana urukundo kubera gukora collabo ni business ariko ku ruhande rw'iwanje nta muririmbyi dufitaniye icuka kibi bose n'abagenzi turakundana turahanurana turitanaho turandikirana ibintu nk'ivyo. Yes, reka ndabona ndabipfuriza ibihe vyiza aho muri hose turi kuri K90 TV televiziyo igwa icizere kwerekana impano yawe yaba baririmbyi aba dessinateurs aba artiste batandukanye kugira berekana impano yabo ije ahagaragara. Aha turi kumwe n'umwe re mu baririmbyi twavuga ati bavyifatamo neza muri hip hop nawe sundi ni Bizowezo muramuzi benshi yagararimba indimo nyinshi zageze ziramenyekana hama tujya tumuyagishe twumve ivyibijanye n'umuziki wiwe canke ivyo avuga ku muziki rusangi waha iwacu tukuramutse bite. Ni bon ndashima. Urameze neza? Namavuta kabisa namwe. Natwe ni bon nkuko ubibona twagusanze ngaha aho twavuga ati waje kuri ingo kugira ico ufashije nk'abandi baririmbye nabo bagize ico bafashije umukobwa wacagwaye. Eske wewe uravye iyesinye abaririmbyi bagiye barakora eske ni cyo ikintu woyivugako? Icambere coco nakuze nzi nuko umuziki ari urukundo, umuziki n'amahoro. Ahatari amahoro nta muziki, ahatari urukundo nta muziki. Bisigura yuko umaze kuba wiyumvira kuba wo umuririmbyi ubura umuntu uriho kubera ufasha. Icambere uravye n'umuziki wacu nta mahera menshi tubaronkamwe ariko tuguma tuwukora kubera naho hauza umubanyi canke undi muntu avuye ahantu avuga ati ca gihugu kirafise abahungu bifashe kandi bashoboye. Nuvuga yuko umuziki ari urukundo. Okay. Ne uravye uru rukundo mwagirageje gushira ku mwigeme kubera iki none turabona murushira mu katuvuge kuba rapper musanzwe ko rusanzwe mu rapper nyene kubera iki urwo rukundo mutarushira mu ba rapper dushiye kubona Bizoweza akoze na B-Face akoze na Fabilove akoze nundi mu rapper asanzwe mugatwaguma tubona aba rapper mukora ubwanyu mugakora ungasanga umwe akakora wenyene undi akakora wenyene mutigira muja hamwe kubera urwo rukundo mutarushira kurushira hamwe mukorana. Jesse nibaza yuko collabo ari cyo cyerekana urukundo kubera gukora collabo ni business ariko ku ruhande rw'iwanje nta muririmbyi dufitaniye icuka kibi bose n'abagenzi turakundana turahanurana turitanaho turandikirana ibintu nk'ivyo. En fait urumva hariho ikintu hariho dusubiye inyuma gato hari ikintu kigeze kuba rapere mu mutana amajambo Jendi King unandi King mu rapere ico kintu cyageze kuhaba abafanze yari hagiye cyabona umenga hariho ugwanko hagati yiwanyu. Eske nta kintu wumva niyo mpamvu nashatse kuvuga ati mukoranye abafanze bagerageza kubona akavuga ati bwandi urukundo rwabo rurahari baravugana barakorana nico nashatse kukubaza. Je ndakunda kwemera cyane muri negative pana muri positive. Ubuzima ni challenge sikuvuga yuko nyamba uno musa barapere bavuga ati duhiganwe ujya ndamurusha uyarandusha uyu nuya n'abataxi vero n'abantu bose mu buzima busanzwe n'abanyongi bajaji bakora bahiganwa nimwotera imbere mutariko murakora muhiganwa ifo kuraba mugenzi wawe ari hehe ntegerezwa kuba hehe kugira ejo tutera imbere. Nibaza yuko ari challenge sanzwe gusa niko bimeze kandi bizokwamaho mbere bitariko birabaho ntaco twoba turiko turakora kubera ubuzima ni guhiganwa. Ndibaza namwebwe nka TV muhiganwa n'izindi TV kandi hari izindi mwiyinspirako bisigura yuko ubuzima ari challenge. Ni wabona umuntu atababazwa n'iterambere rya mugenzi we aguma ari ryoherewe uyo muntu gutera imbere kwiwe bigoye ni nk'umuzi wibuye ariko ni wabona umuntu ababajwe n'iterambere rya mugenzi we akaca yiyumvira ati kubera nokora iki nanje mbi imbere y'ujya ateye imbere uyo muntu abafise kazoza. Nashatse kuvuga kubabazwa n'ikintu cy'umuntu ariko atagwa nkoro rimwe ukavuga ati kubera ikujya gera muri Prado kubera iki nanje ntogura Prado afise amaguru abiri afise iki ibintu nk'ibyo niko nkunda cyane guhanura urugwaruka urunganwe n'abadukuriye benshi. Dukwiye kuza tubabazwa n'ibintu abantu bakora kubera natwe ejo tuzokore ibi biruta ivyo bakora nabo nibababazwa bazotera imbere dutera imbere twese dufatikanije. Okay none we nka Bizowezo eske uravye hip hop yo ngaha mu Burundi ubu ubona ugwego igeze ko rumeze gute? Hip hop yo mu Burundi iri ku rwego rwiza kubera mu Burundi hariho don ariko ikintu nama mvuga jewe ndagiye umuhari cyane ku ma media arica aba artiste cyane aba artiste ba rap baricwa cyane n'ama media kubera kenshi
uri kurakora ururirimbo ntibashaka yo gukora nka wewe bashaka ukore nkuko bobo bashaka urumva ari DJ ashaka uririmbe kuri tempo avugirizako orke muri muzike iyo n'amakosa abaririmbyi bose bagiye baratera imbere wicaye ukabumviriza bafise creativity umuririmbyi adafise creativity ntacaba amaze mu muziki ntacaba bari kwarakora ukaza wumva umuntu ari kwarakubwira ati none we kutaririmba indirimbo nka kana kazitambika ukiyumvira eske ba Celine Dion ko twakuze tubumva barigeze guhinduka jewe ndi n'umufanzi w'abaririmbyi benshi bo muri Afrika maze imyaka ndamumviriza Wizkid kuva atangura umuziki gushika no munsi numva aririmba kujya nyene none twe ngaho iwacu mu Burundi ingorane iri hehe ko bo bridge ngo duhinduke ngo turirimbe zitambika ngo tugire ibiki ni vya bintu je nama ntako umwikoma amamedia nkavuga ati bariko barica kazoza kabaririmbyi benshi kandi hari abaririmbyi kwera avuga ati ujya mu journalist yambwiye ndirimbo ku reka ndirimbe kugira ndabe ko azomvuza bacu usanga umuririmbyi aratakaye ejo kara yiwe ukayirondera ukayibura kubera nyamba uno munsi bacancu minsi indirimbo zabo ziriko ziravuzwa ahantu hose kandi abantu ukabona baryohewe ni kubera Chancho Amis yaririmba nkawe Chancho Amis pop music ya Michael Jackson ntigeze mukanga yaririmba indirimbo nka Chancho ntigeze ashaka kuririmba nka Kanake ariko no munsi amamedia muri ko muraduhanura ngo raba Diamond ngena akora ngo raba Kanake ngena akora eske ko hariko haraza abaririmbyi bagatera imbere baje baririmba mbere n'ibintu tutari tuzi bisiguri umuziki ni creation nanje ndagwanira cyane ico kintu mu Burundi tuzovyumve kumwe yuko umuziki ari creation kurande gwibanje bizonjohera. Okay, none we nka Bizo Wezo ni high creation ugiye kuzana mu muziki w'u Burundi kurabona uravuga yuko umuziki ari creation twitege creation iyahizo va kuri wewe? Icambere kwanza kuba ndi Bizo Wezo ndibaza ni jewe ni kandi ndibaza n'abantu banzi uko ndirimba sindigera ndabahemukira ndirimba kujya nyene Okay, hama Bizo Wezo tuko turabona umenga muri music uri kurayibagira cyane wagiye muri commerce ko dusigaye tubona umenga uri mudandaza eske we ubona ari cyayi kiko kirakora cyane imbere wafashe commerce cyangwa umuziki washize pembe kuba twakora umuziki turakeneye yuko twotera imbere cyane kuruta nkuko twiyumvira so ku ruhande rw'iwanje mu myaka nari maze nkora umuziki sinigeze umuziki niwigeze unyinjiriza amahera nakenera gukorako canke kundihira inzu nakenera kubamwo canke kugira basi kugira ubuzima kanaka nakenera kubamwo ariko mu nyuma nararavye ati muziki yacu ngaho wacu iracari down ufashe ugagenda mu bindi bihugu karaba ubuzima bw'umu artist n'umu artist wo ngaho wacu urabona difference maze kubona difference ndaraba ati bene wacu igituma batera imbere n'igiki nasanze abaririmbyi bo mu bindi bihugu bakora n'ibindi bakora ama business bi branding ukundi kandi bakaza ku branding no mu muziki ndahitamo gukora business kandi kubona uvuze ico kintu ni kinini kuri jewe ndapanga no guhamagara ama media muzon supporting nta gihe kinini nta ninga zibiri zisigaye ntuguruye shop yiwanje zo kwita Uwezo Fashion na Uwezo Shoes hazoba harimo fashion nziza ibirato byiza amaceni biki ibintu byose umuntu ashobora kwambara kabego. Okay, murashoye kumva Bizo Wezo ibintu atangaza arabwiye yuko azobatumira abereke shop yiwe igiye kuzayambika abastare abantu batandukanye kugira bagume baberewe. Hama Bizo Wezo we nakaye kajambo kanyuma wobwira abafanzi bawe bakurikira? Icambere no bwira abantu bose bakunda umuziki mwiza kubera je sindabita abafanzi banje no abafanzi b'umuziki mwiza abantu bose banyiyumvira ko kenshi ni kukubera uko nkora naho bo bari babiri ari batatu ku ruhande rw'iwanje mbona yuko bakwiye nako mbwira cyane abantu bamaze imisi bambaza ibibazo yuko no banteba gusohora indirimbo ndababwira yuko sinteba ahubwo nsohora indirimbo ku mwanya mbona ukwiye sindiko ndahiganwa sindiko ndagira iki ariko hariho
target mfise muri muzike yacu kandi uno munsi nyamba batarantahura ndiza ijana kwijana ejo bashobora kuntahura. Okay. Mwashoboye kumva twayaze byinshi na Bizo Wezo yabwiye kubijanye n'abahapera umuziki wacu kuno meze, atubwiye kubijanye n'akazi kiwe, aratubwiye yuko agiye kuzana ibikorwa byiwe bishasha vuba kandi mugiye kubibona. Twayaze byinshi, urashobora kugira ngaho hasi ukagira commentaire kugira azoze arabe ico umukunzi w'umuziki mwiza umugani wiwe yashoboye kushikiriza. Aha mutwabo turagira subscribe, gira subscribe uzokomeye ubona ibiganiro byacu misi yose. Bye bye.